Reka ndabifurize kugira igicamunsi cyiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe kuri ino mbonesha kure yacu ari na yanyu mwese. Reka ndabifurize kwama muramererwa neza cyane. Reka turebere hamwe amakuru aremereye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turi by'umwihariko ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 2025. Nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mukomeje kumererwa neza. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cyangwa se muri ano makuru agezweho muri kano kanya. Umari M23 uremeza neza yuko umukada wabo yamaze kwicirwa igoma arashwe nk'uko amakuru yamara tugera bivuga cange nk'uko biriko biratangazwa. Nyuma y'uko rero yoba yarashwe n'abantu batari bamenyekana. Hanyuma arakubwira ko igisagara cya Uvira cyaba cyafashwe mu buryo butagoranye cyane, ndetse kugeza magingo yangaya abasirikare b'abarundi bamwe bakabakishe ngaha mu gisagara cya Uvira, abandi bakaba ariko by'umwihariko barambuka barahungira ngaha mu gihugu cy'u Burundi no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Nandi makuru karavugwa yose reka tuyarebere hamwe muri kano kanya, tumenye byinshi mu biriko biravugwa, tumenye n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane muri izi ngwano zikomeje kugenda zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahara kubera amakuru aremereye cyane, amakuru yihuta n'ubundi agaruka kubikomeje kugenda bitangazwa. Ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikira rero mubandanya kutwumviriza, by'umwihariko ku bari ngaha mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, n'abandi mwese mukomeje kugenda mubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Reka nabifurize kugira ibihe byiza, kandi anditse subscribe niba arabwa mbere ugeze hano kugira ngo wambire mazajya badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangiza ku rusi zawe. Nyamuneka reka nkubwire ngo n'abandi bari bwota amasimbi mwese mbifurije kugira ibihe byiza ndetse mbifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Reka turebere hamwe amakuru aremereye cyane akomeje kugenda ariko aragaragara. Bujumbura ku igenekerezo ry'Icyenda Kigarama 2025 mu nama yo kuwa mbere ku mugoroba, ndetse n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'abaserukira amashiramwe mpuzamakungu ndetse n'akarere, umushikiranganje imigenderanire n'amakungu w'u Burundi bwana Edouard Bizimana yari yamirije ibitero by'u Rwanda ku birindiro by'abasirikare b'abarundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda nta nyisho rero yari bwatangwe ku byo icyo gihugu cyagirizwa gushika igihe rero iyi nkuru yashigwa ahabona. Ibitero byateguwe ku ngabo z'u Burundi n'abasivile biriko biratuma mu Burundi umwijyana ukomeje kugenda ugaragara. Nk'uko Maître Bizimana abivuga, u Rwanda rwarakoze ibyo bitero mu kiringo gito inyuma y'iterwa umukonero ku masezerano yo ku ikerekerezo rya 4 Kigarama i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika, aho Burundi bwari bwitabye nk'indorerezi. Ibyo bitero kandi byarakozwe by'umwihariko Task Force y'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo Tafoke, by'umwihariko iri mu bikorwa byo gufasha leta ya Kongo hamwe n'abanyagihugu hakoreshejwe indege z'intambara n'ibigwanisho bikaze. Uwo mushikiranganje kandi yaratomoye ko imyiteguro y'ibyo bikorwa yatanguye kuva ku igenekerezo rya 28 mu Nyonyo, aho rero harenganye imodoka z'intambara by'umwihariko narungikwa abasirikare benshi b'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bagera ku 8,000, kandi ubwavuba intumbero ku bwa Bizimana yoba yari iyo kwigarurira ibisagara bikuru rero bya Uvira biri mu birometero bikeya uvuye nga mu gisagara cya Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi, teritwari ya Fizi n'igisagara ca Kremia, umugwa mukuru w'intara ya Tanganyika nk'uko amakuru ariko aratugera bivuga. Iyongerezwa kandi ry'abasirikare no gutakaza ku ruhande rw'u Burundi guhera ku igenekerezo rya mbere Kigarama, intambara zarabereye mu bice bya Rubarika ahitwa Mitimbiri, Katogota, Ruvungi ndetse na Sange, yarahitanye abasirikare benshi b'abarundi. Muri abo harimo kandi Lieutenant Colonel Atanazi Minani, yari nawe rero umusirikare mukuru yishwe kuva Burundi bwotangura ibikorwa bya gisirikare muri RDC. Bitandukanye n'ukuntu rero bimeze ku ngabo zigiye rero mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia, aho imiryango y'abaguye ku rugamba ihabwa inshumbusho itomoye nta mategeko agenga abarundi bapfiranga muri Kongo. Ahari ibyo nabyo rero nyine bigatuma haba ukudatahura no mubabaro by'umwihariko mu miryango ya bamwe mu bariko baratakariza ababo muri no ngwano. Uburundi busaba ibihano biremereye cyane.
uyu mushikiranganje imigenderanire n'ayandi makungu Bizimana yarasabye amakungu gushyiraho rero by'umwihariko ibihano ku Rwanda kubera ibyo bitero yarabonye byicariro bidacaguye kandi bica kubiri n'amasezerano y'akarere. Yamiriza ico yitariro gukina imikino ibiri bikorwa na leta ya Kigali. Edward Bizimana yashimikiye ku kuntu Uburundi butari rero ku ruhande na rumwe muri izo njyane, ariko kandi bukaba buja gukinga imbibe ndetse no gukorana n'ingabo za Kongo. Kubwiwe igihugu kiriteguriye nyine kuganira na Kigali mu ntumbero yo gutora umuti mwiza, ariko akavuga ko bwiteguriye n'ubundi gukingira ubutaka bwacyo mu gihe bikenewe. Twarabujije ibitero byinshi byangombwa guhungabanya ubutaka bwacu. Uburundi burafise uburenganzira bwo gukurikirana uwo ari we wese ubuteye, niko rero yaba yaratangaje. M23 isoko y'indyane ziri ngaha mu karere. Umugwi M23 kandi warasubiriye kurwana muri 2021 uraninjira muri Alliance Fleuve Congo by'umwihariko nanga yahoze arongoye seni ya Congo. Uwo mugwi ubu ngubu kandi uragenzura ibisagara bitari bikeya byo muri Aruko ndetse no mu manuko bwa Kivu hamwe n'uturere cyangwa n'uburere butunze amabuye y'agaciro menshi. Leta ya Kinshasa yagiriza Kigali cyangwa se u Rwanda gushigikira uwo mugwi, ariko Kigali irabihakana, naho riri byegeranyo byinshi by'abahinga bawoni byari byerekanye ko abasirikare b'Abanyarwanda ari benshi bari mu ruhande rwa M23. Uburundi kandi bwararungitseyo ku mugaragaro kuva mu kwezi kwa Ntwarane 2023 abasirikare barenga 10,000 gufasha FARDC hamwe n'imigwi y'abazarendo muri Kigarama muri 2023. Abasirikare bashika ku majana 272 b'Abarundi baranse kugwana M23 kandi barafashwe, baracirwa imanza, barafungwa gushika kugufungwa umunyuru ubuzima bwose. Abo bose bafungiwe by'umwihariko bafungiye ku Murembwe mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi. Ibiganiro intumbero nk'uko bigaragara ku ruhande rw'inama zarabereye Washington DC. Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje ati Uburundi burafise uruhara rukomeye cyane. Yongera avuga ko yizeye ko bishobora gushigikira amahoro arama ndetse no gutekana kw'akarere. Kenshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasiguye ko impamvu Burundi bufise abasirikare muri Kongo ari mu ntumbero yo gufashanya mu karere. Nibisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bapfira muri Kongo kuko rero ari byo bemeye, ariko yarongeye kwibutsa ko intambwe M23 guma itera ari amakosa ya leta ya Kongo. Kongo niyo itegerezwa gusigura ukuntu rero abagwanyi baguma bafata ibindi bice kandi twaragiye kubafasha. Uburundi burafasha gusa, u Rwanda nago rero rurishura. Ku ruhande rwago u Rwanda rwagiriza Uburundi ndetse na RDC ko bifasha FDLR umugwi w'abahutu w'Abanyarwanda ukorera mu buseruko bwa Kongo kandi wagirizwa uruhara rw'ihonyabwoko ry'umwaka w'1994. Amasezerano ya Washington DC ateganya ko abo bagwanyi bakwibigwanisho na Perezida Felix Tshisekedi abita ko ari ibisigarira by'abasuma bitakigira ingufu nk'uko byoma bigaragara. Ibyo byose bibaraba mu gihe kandi icuka ari kibi mu karere, byerekana cyane n'igikorwa cy'u Burundi cyo kugara imbibi zo hasi zinjira mu Rwanda mu ntango zo mwaka 2024. Ingingo ivuga ko yavuye ku kuntu u Rwanda rwagirizwa gufasha imihari igwanya Burundi irimo nka Reditabara. Kugeza ubu ngubu nta matohoza yigenga araza kwemeza ibyagirizwa byashigikiwe na Bizimana, bigatuma kugeza ubu ngubu ibyo ashikiriza bitagira ishimikiro nk'uko bigana cyangwa se nk'uko byama biratangazwa muri kano kanya. Ibintu birakomeje guhindura isura ndetse no kunyuka nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Uvira rero kwigenekerezo ry'icumi Kigarama 2025 igisagara ca Uvira mu karere ka Sud Kivu cyarafashwe mu ijoro ryo kwigenekerezo ry'ikenda Kigarama n'abagwanyi b'umwana M23. Abarwanyi barinjiye muri icyo gisagara bitagoranye, bitera ubwoba n'amakenga mu banyagihugu baho. Ifatwa ry'igisagara ryarabaye mu kanya isase. Ku bwa benshi babibonye imirongo y'abagwanyi ba M23 yinjiriye
icarimwe rero mu duce dutandukanye two mu gisagara by'umwihariko harimwo nkuko isoko ry'idandarizo rya Mulongwe, Kahitse, Gasenga, zone Kavimvira hamwe rero n'ibirindiro byo ku mupaka w'u Burundi. Ukwinjira kwabo mu mwanya muto rero kandi kwaratumye abo baroberi bagenzura icyo gisagara mu masaha makeya cyane. Guhunga kwihuta kw'ingabo za leta n'iz'abarundi imbere gato y'icyo gitero kandi hafi ingabo zose za leta ya Congo FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo n'abarundi zari zimaze guta ibirindiro byazo, ari benshi kandi babonetse bariko barahunga kwerekeza Crimea baraciye ku kibuga ca Karundu nk'uko bigaragara. Hari abikuye kandi mu bumanuko Ifizi, ahandi abasirikare bamwe by'umwihariko barahungiye mu Burundi. Iryo hunga kandi ryaratumye abanyagihugu bo muri icyo gisagara bibaza ibibazo bitari bikeya, mu gihe kandi ku bwabo icyo gisagara cyari gifise abajenerali bashika kuri 80 ba Wazalendo, intwazangabo nyinshi za FARDC n'abakoroneri babiri b'abarundi. Abanyagihugu ntibatahura ingene bama baratsindwa ku ruhande rwa leta. Uvira abanyagihugu birabagora gutahura ukuntu igisagara cirimwo abasirikare bangana ukuri hano gifatwa atani intambara ibaye. Bamwe babona ko kandi habayemwo uguhebwa, bakavuga ko by'umwihariko byabonetse ko byagenze nka Goma ndetse na Bukavu. Ibyo ariko kandi ntibiremezwa neza. Igisagara gikomeye ku rudandazwa rw'akarere, Uvira afise uruhara ruremere cyane by'umwihariko mu rudandazwa ndetse no mu ngendo mu karere. N'inzira nkuru kandi ihuza RDC n'u Burundi bishobora kuza kugira ingaruka nini cyane ku Burundi. Ni isoko rinini cyane ry'ibitoro ku banyabujumbura bamaze imyaka 5 bari mu ngorane z'ibitoro. N'abasirikare benshi b'abarundi bari muri Sud Kivu barakoresha iyo nzira mu gusubira mu gihugu cabo. Abahinga baravuga yuko bishoboka ko hazobaho ikiyago by'umwihariko nk'icyabaye Igoma, aho rero by'umwihariko huguruwe inzira mu ntumbero yo kureka inteko mvamakungu kugira zive rero mu gisagara. Intambara irafise ingaruka kuri ubu burere. M23 yasubiye gufata ibigwanisho kuva muri 2021 kandi ubu ikaba iri mu runani rwa FC rongoye na Colonel Nanga nyina yahoze arongoye Seni. Yifuza ishigwaho y'igihugu ca RDC mu ntara zifise ubwigenge bwinshi. Uwo muhari kandi ubu ngubu baragenzura ibisagara byinshi byo muri Nord Kivu no muri Sud Kivu n'ibibanza bikomakomeye cyane bitunze ubutare. Kinshasa iramaze igihe yagize u Rwanda gufasha M23, ibyo Kigali yama ihakana mu gihe raporo nyinshi za ONU zerekana ko hari abasirikare b'abarundi ndetse n'abanyarwanda bafashanya na M23. Uburundi nabwo kuva muri 2023 bwararongitse abasirikare barenga 10,000 kugwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bafatikanyije na FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, nubwo bihagaze bityo cyangwa se nubwo bikomeje kugenda bitangazwa gutyo. Mwese reka ndabashimira bakomeje kudukurikira ndetse nakomeje kutwumviriza nga muri bino biganiro byacu. Tugeke mu kanya turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda ariko aravugwa.